Waruzi igituma inyoni ziraba hejuru mu kunywa amazi? Mbese si inyoni zonyene n'igikoko ceco cose kiri mu bwoko bw'inyoni, yaba inkoko, yaba imbata canke igikona, igikoko ceco cose kiri mu bwoko bw'inyoni ngira ndakubwira igituma mu kunywa amazi kibanza kuraba hejuru. Bana nanje muri kino kiganiro hanyuma umenye utuntu n'utundi utibagira subscribe. Hari mu gihe ca kera, imvura yarataze imara igihe kirekire itagwa, imirima iruma, n'ibiti bisigara ari nkokora. Ivyo vyaciye bigira ingaruka no ku bitungwa, kuko ibitungwa vyose vyabuze ubwatsi n'amazi arakama ku buryo isi yata imigaga. Inyoni zari zagagaye kubera kwicwa n'inyota. Inkona nayo yari umwami wazo, yaraziraba ikabona ukuntu zarabiranye zikayitera ikigongo. Vyahavuye yiyumvira iti hinge ndazereke ico namereye amababa, ndondere ico zikiza. Yaragurutse ikwira amashamba yose ironderaho amazi yoba. Yatetse ku buryo yahebuye, yubuka ku gihoro c'igiti harimwo amazi. Ego batazi igihoro ni kurya kuntu ushobora gusanga nk'igiti gihagaze mugabo carabozotse ugasangamwo urunogo. Rurya runogo rero usanga mu giti gihagaze nico bita igihoro. Wewe ico usabwa no gukora subscribe kuko kuri no channel uzoza urahumvira utuntu tw'ubwenge utaruzi. Okay, reka twikomereze nizere ko amaze kuyifyonda ntarinze kukubwiriza kuko urabona ko ari ibintu vy'ubwenge. Hama twakomeje twabandanije, ya nkona yubutse ku gihoro c'igiti kirimwo amazi. Nk'ibisanzwe yari iruhukije iti twe nabanje turakiza, ntitunywa menshi ariko aya naho twagagaye ayayo aradukwira. Yarabanje irunama nyene ibanzira nungubira dukeyi kuko nayo nyene yari yumye imihogo. Imaze kwica akanyota yarenuye ija guhamagara izindi, ishika izibwira iti turarokotse, narondeye amazi igihugu cose ndabura, nakwiye amashamba yose ngirayo kw'isi yose ndayabura, natebaganye ku buryo nari nahebuye, aho nogarutse nza mbona nubutse kuyari mu gihoro c'igiti. Za nyoni nazo zikimara kumva ko yayabonye zikomera amashi rimwe ziyibwira ziti urakoze cane mwami wacu, twereke rero aho ayo mazi ari. Izija imbere bururu no kuri ca giti ngo gwi. Ya nkona yegera ca gihoro iragotomera. Buno nyene iriko iranywa, ishami ry'igiti riyikorokera ku kuguru kuravunika. Za nyoni zose zica zigwa mu gahundwe, ariko ya nkona iraziremesha iti nimwe ayo mazi ntaco mbaye. Za nyoni nazo zirayanywa, harya zishitse inyota zirayandaza zigeza mu cari cayo, ariko ububabare bwayo bwaguma bwongerekana cane kuko yari yasinzikaye. Yumvishije iri hafi gupfa, ikoranya inyoni zose zo mw'ishamba n'igikoko ceco cose kiri mu bwoko bw'inyoni, irazibwira ati murazi ko nareganutse none ngira ndenduke, ariko vyavuye ku bujuju bwacu kuko tutazi gukoresha amaso nk'uko Imana yayaduhaye, tutazi kuraba icoba kitugeramiye. Kuva ubu rero muramire iriragi ngira mbasigarane, mu kunywa amazi muzoze muranuka ko dukeya, hanyuma murangamize hejuru muraba ko atacoba kibageramiye. Ya nkona imaze kubaraga irasandaba, canke abandi bakumva ngo yaryamiye ngo ukuboko kw'abagabo, ariko sinzi ko n'igikoko kiryamira ukuboko kw'abagabo. Ariko ntaribi, tuzoraba navyo tubisesangure neza mu biganiro bikurikira. Reka twikomereze ariko. Ya nkona imaze gupfa za nyoni zose zarayiririye, ariko nk'ibisanzwe umugabo apfa nk'umugabo. Hanyuma iragiye zararigendeye, nk'uko mubizi na nuno musi igikoko ceco cose kiri mu bwoko bw'inyoni mu kunywa amazi kiranuka ko hama kikarangamira kikaraba, nk'uko iragiye rivuga yuko utegerezwa kuraba hejuru kuraba ko atakikugeramiye, niko zibigenza. Wakoze cane kubana nanje muri kino kiganiro. Ugutegurira ikiganiro akanakigushikiriza nk'ibisanzwe ni exercise. Ciao duhure muri video zikurikira. Tubagira gukanda subscribe. Au revoir.